bimeze. Kagame n'akagwikiwe bageze mu marembera, bageze kuri final. Ababahaye ubushobozi nibo babubatse babuhaye abandi. Ibi ni mu vyemere cyo bituma Museveni abika inzigo muri we. Mugabo abesha Kagame yuko vyaheze. Bakunzi ba BF, bakunzi ba Kodi Empire, mundi ndabaramutsinda bahe nikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi aho kwisabato. Nkuko mubibona fise umutumira dasanzwe, ndazi yuko marimo mukumbuye. Abandi menshi mavuga ati turakene ikiganiro muri kumwe uno munsi namubazaniye hano kuri BF Pito Kodi Empire. Twarabwiye neza ko tugiye ko bivaye niko tugiye kwacisha ko twashimye kwagura urubuga, twagura izina kugira ngo bikunde bino biganiro n'ibindi bikorwa byose biranyura nkuko bisanzwe. Ndi kumwe n'umusesanguzi sindi umwe, tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane. Simba ndumwe arabona kudagarika agajawe Simba ndu. Yes, nkuko bisanzwe kandi manze ndamuha ikaze kuri rubuga. Ni n'ijyambere tumucishije by the way, abanza aramutse abadukurikirana hama twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Turaza kwibanda nyine ku mutekano w'akarere muri rusange mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. No tuza kwibanda cyane bano musesanguzi ikaze cyane muri kino kiganiro cya mbere kiryoshe kuno munsi. So asante sana. Ego Reka nipfuze isabato nziza abagiye gukurikirana kino kiganiro bose muri rusange. Hama ndabaramutse n'amahoro y'Imana yuko yokomeza kubana nawe. Ego nuko kare cyambere tubasaba twinjirana na like menshi, twinjirane follow subscribe kubera ko ibiganiro by'ishitozo turahacisha muze murabibona mu bambere. Iyo ukoze subscribe ari ibintu byiza kandi by'ingenzi. Nuko bana musanguzi tumaze iminsi ko turakora ibiganiro dutanga impungenge yuko igihugu cy'u Rwanda n'umwanya kiko gishobora kugwa mu byago. Twaravuze ibice bivugwa yuko hinjiye ingabo zitazwi ndetse tunamenya yuko RDF yamaze gupanura muri ibyo bice. Kuri no munsi naho twumvise ngo drone hejuru y'ikirere cy'u Rwanda. U Rwanda rufite ubushobozi bwo kubona ariko aratembera kandi agamije kugira icyakoze mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana musesanguzi ndazi yuko uri mu bambere barabira hafi cyangwa kukinira hafi uje n'umutekano w'akarere. Eske izi ngabo zitazwi hari no shobo bifise ko canke ni babasore mu 19 bagomba kwinjira? Merci sana. Ubundi kintu abantu badukurikirana bamenya ni giki. Ego Ibintu biriko biraba mu Rwanda byarahanuwe n'abavugisha. Yes, bare bihanuye. Bibinyoma canke oya no. Ubundi iswa Jesse nkunda umenya ko umuntu ari umuvugisha w'ikinyoma iyo yahanuye ibintu ntibibe sivyo. Ariko iyo yahanuye ibintu bikagenda kumwe yabivuga, uwo nubwo yaba ari umunyamanyanga wagute uravuga ati ujya mu rugo umunyamanyanga ibintu yahanuye nivyo sivyo. Sasa ibi bintu biriko biraba ku Rwanda byarahanuwe cyane. Kandi natwe bien sûr twage dutanga amakuru y'ubusesanguzi aganisha kubiriko biraba uyu munsi, dushingiye kuri kahise tugashi tugateranya na kubuka kirege twarimo tukekana bizoba ku Rwanda. Sasa icyo ngiye kuvuga cyambere gihambaye n'igiki. Ubundi u Rwanda nubwo uyu munsi rutorwa, nubwo RDF itokugwa ku butegetsi uyu munsi, swat izokugwa ko muri kazoza canke naho yemere kwicarana nabo yangaje ikabita abajenosideri. Uzi impamvu? Mu bisanzwe nk'uje nawe tugwanye utankubise ngo uneshe kabisa, ndakwandikire tikodi wankubise kabisa wanesheje tuguma tushirana intambara ntizoba yaheze. Uyu munsi ashaka kumuta nkiruka ejo nzoba kwenda gushaka izindi nguvu zishaka. Wala ni swati nkube tuneshe cyangwa naho twicarane twantu tikodi rero twapfa nibi tushire ngaha tubimare. Ibi rero mu Rwanda ntibyabaye. Kagame yarashitse ku butegetsi je veux bien kunzira w'umuheto mugabo abo yirukanye ntiyabakubise ngo abanywesha amazi hama abandi gishupa politi mwandike mwemere ko mutazosubira kuvyonga ku Rwanda tivo. Ibyo ntibyahabaye. Ariko umuntu buriya yagukubise ahagukura mu ruyi wawe haraho bitaniye no kwandikisha papuro avuga ati bisigure ko yagukuye mu rugo ugiye wirutse mugabo ugiye kwisuganyiza n'izindi nguvu mugabo agusanze mu rugo wawe akagukubitira
agaca kuvuga ati we ntuhava je nzoza ndakurongorera umugore ubona ndaguhe rasiyo ndakwa ku bushobozi bwose mugabo uraha biratandukanye n'ubwo ukubita ukiruka kuko uri mu rugo ubu baye umuja exactement aba rero barakubiswe bariruka imyaka irenga 30 iraheze barisuganije baragarutse rero kuraba ingene basubira muri gakondo yabo kandi burya ikintu abantu batari ko baramenya izi ntambara burya intambara zo kubohoza u Rwanda burya nazo ziriko zibera muri Kongo warubitse umva habaye melange y'intambara muri Kongo. Kagame hari jambo yavuze ririko riramukurikira ririko riramuhama. Kagame na James Kabarebe bavuze ngo u Rwanda ni ruto cyane ntabwo twahagwanira twosanga dukubise umugwe tugakunda televiziyo abana cyangwa kagwa kubana tivwa rero tugiye hirya kugwana n'intambara hari amateri yagutse yahuriye n'abarundi hari amateri yagutse ariyo ahurira n'aba abanyarwanda bari gushaka gutahuka mu gihugu cyabo bivuze ngo bajya abanyarwanda bagomba gutahuka mu gihugu cyabo mu ntambara zabahuje nawe hajya muri Kongo hajya hagutse baje gusanga uko bamwibaza atari kwari baje gusanga bamutinyira ubusa niyo mpamvu bavuze bati wana kumbe iyi myaka yose tuyimaze mu gahinga tuzi ko hahanye n'umugabo adakomeye mu voilà twari tuzi ko ari intare kumbe ni mbwebwe ubu rero niho bagiye kubona ko Kagame adakomeye nawe babibonye erega sinabo bavyeretse ni Kagame yabiberetse mu buryo bwo baramusesa urabona nk'ubu je mbaye ndi umuntu ngivyuma nkaba ngangutse sana urumva hama wo kabura umuntu nyene muto ukomeye maga ufise ukomeze naturel burya wo uraninya cyane gose je nanje kugira ngo rero ngumye icubahiro canje sinihanga kugwana nawe kuko turwanye nawe ushobora kunesha kandi unesheje Seville zo bukinyubashe bizoba bifuye Kagame ariko se yakoze nijye uko yagiye kurwana nabajya abantu bari basanzwe bamutinya bari bazi ko ari intare baca na fibrese basanze ari mbwebwe bari bazi ko ari intare rero twatanguye kubona muri Nyungwe dogiri kuri BF none nanerekanye ibintu byabaye mu Rwanda c'est vrai kuri Nyabarongo abandi Nyabarongo baramuzi n'uruzi ku kiraro ca Nyabarongo harabonekanye abungeri bari baragiye inka sivyo abo bungeri bose bari batandatu bari bafise inkoni zisa bambaye n'ibikoti bisa uyu muntu rero yampaye inkuru yarakibitegereza azabona haje imodoka bose bayicokezamwo baragiye imodoka mu bwoko bwa Jeep abungere wa muntu ati oya ibintu sinzi byo kwijana reka ndabakurikira nawe yakije imodoka abagiye inyuma binjiye muri Kigali abariko baza gukamanganira hajya muri kujya musozi batagute nimo Kigali nimo kwa ngene mu Kigali niyo bandi gukamanganira araborondera babura kataba abantu banzimiye gute dabo kwanza abantu baje gute muri Kigali ko Kagame yarahiye ko atamwiragirwa mu Rwanda aba bakaba bari baziragiye ku nkengera za Nyabarongo arabyumva karimo kandi uco byumva aba rero nibo bahangayishije abanyarwanda kumwe bakivuga aba nibo batumye RDF iguma ikizura muri muri za Nyungwe hariya hose urumva kandi amatwa asumira muri indwi duhejeje hari ngo bazasaniye muri Nyungwe iminsi yo ibiri umunsi wa mbere RDF niyo yari kirarondera aho bajya basore b'abanyarwanda bashinze ibirindiro muri Nyungwe baca baratorana urusasu kurundi bombe kuyindi ku munsi ugira kabiri aba basore nabo nibo kumbure bari ko barondera munition baca baje hasanzwe nabo hari ibirindiro bya RDF muri Nyungwe barabivugana
babasore batazwi kandi bajya basore ifoki bava mu gaciro batwibwira ko musesanguzi cyari ibintu bingora butawe deja yarugaye imipaka aba basore bari kubona cyane kandi hazibi ako ngenda kwibaza ikibazo cyane wowe uracyari umusore ego ubu ku rugo rwa kanaka hoba hariho umukobwa mwahuye ukamushima motife ngo ariho zashiyemesha hacunzwe n'abasiti wowe uri ngene uganira n'uwo mukobwa tuvugana ukuri tuvugana ukuri wowe bibura iyo mitwe ntibura aba rero bagomba gutaha gusengera ukamwicara impande ugati ugerere cyangwa naho ugahengera nubwo bari kumwe na se wiwe agiye ku isoko cyangwa mutwaye ku ishuri ukamwitsitaza gacho saba pardon agatelefone kanje nakacana kabona ka ubu hariho systeme murabona ko abantu nyamba gusirimuka cyane umuntu uzibona muhaya ka kumva ni nimero muhaya mbishwe rero aba bahungu bo ari wabo ariko barataha iwabo bobura babita gute ibyanzu bacamo ntibikunda kandi noneho erega hariho n'abatahunze bagumye mu gihugu mugabo agatima ari kari kuri bajya bene wabo bagiye ibi rero nibyo bijugumije abanyarwanda kandi iyo tubivuga mu ntango bamwe babona kumenga nugushikuza nibibaho nta nguvu bagira voilà aho batanguye kubona RDF ikirikimba ikubita amakorosi kunuko bavuga atari ikintu kidasanzwe waruzi ko ari abanyarwanda bamaze kungira mu Burundi baza amakuru ntayo ndazi ko ufise abantu bari imparamirundi babazi imparamirundi hariya ujingozi babazi iyi ndwi igira 3 bariko barakira impunzi ukaba ufise abantu rero bari za Bugesera bari aha za Cangugu ubabazi ingene hafi yahegereye Burundi ingene hameze RDF iguma muri izi abatabizi bakibaza ngo bari gucunga ntagira abaca mu byahumye nayo bari gucunga abanyarwanda bahunga barabazibira tu vois ibi bari ibimenyetso byerekana ko inkuba zigiye guturikira hanze mu Rwanda nivyo ariko bwana musesanguzi reka dufatire kujanye n'ibikorwa by'imipaka mu gihugu cy'u Rwanda barugaye Kamanyola bavuye kumusubira kabiri bugaye Gisenyi na Goma yo batangugara baratanze motif ariko baravuga ati ni Ebola ndije akaye kwinjira mu Rwanda none ijya motif abarundi ni barugara imipaka Abanyarwanda ziraryoshe inyama z'abanyarwanda musanzwe cyangwa ni kubera mu mategeko bakunda gose oya tuje tuvugana ukuri kwanza sinjye no mategeko mpuzamakungu ubu tunarambire n'abantu reka ndakwereke ikiza abanyarwanda bariko baratinya ikiza bariko baratinya ikiza bavuga bati ikiza ni cyakora mu Rwanda niyo bavuga kubera ngo yica nabi niyo bavuga none by'ukuri ni Ebola yatumye bugara imipaka niyo kuko niyo bavuze iya nyayo uzi atari Ebola ndakwerekeye waruzi ko abanyarwanda bagwiriyemo abacika cumu bariko baja bemera kuja kwicwa n'amasasu aho kwicwa n'inzara iri mu Rwanda ntambara zibiri mu Rwanda inzara irabisha kandi birabizi bari muri funga mukanda hejuru ya funga mukanda Kagame yavuze ati jameni tuko kumuteremuko abanyarwanda turi kumuteremuko ni Kagame yabyivugiye tufunge mukanda kabisa tufunge mukanda sasa abenshi bakubwira bati hakwicwa n'inzara dufise mu Rwanda zo kwicwa n'isasu reka twicwe n'isasu ryo muri Kongo kandi wo Rwanda ushonje oya ntibikunda sasa Kagame yamaze kubona ko abasirikare d'abord bamuhetseko wumve ngo umusirikare yibonye kuri liste yo kuja muri Kongo ubarara kuyu mwambaro yahungiye mu Buganda abenshi babatwagwa muri Kongo barabanyabiranya barabasiriprena barabakwakwanya ntibaramwe n'umwanya wo gusezera imiryango urumva abasirikare bo bahunze abenshi bagiye mu Buganda Museveni cyakora nibiki arabakira Museveni ujya rimwe tubiri nawe ujya tuzomugaruka ko nta kuntu wowe uri pare w'umuntu
ukazu urakira abantu bamugwanya turi mu bihe by'iherezo bose ba Robert bose kariyo bari turi mu bihe by'iherezo si ba Robert gusa bakatugwanya kando yibose niyo bari urabona n'abo bantu bahungira hariya kwa Museveni acabaha itangazamakuru mpuzamakungu shikiriza ibirego mwebwe ibyo Kagame yabakoresheje n'ikitusa tivwa kandi wumve ngo abamaze gushika hajya n'imiryango yabo barayikwega tureke rero n'abajya abasirikare abanyagihugu bo ku bwinshi ni benshi mpe Uganda ibintu byaraduze ku rugero ruteye n'ubwo amazu asigaye azimvye ibifungurwa niko kuko kubera iki ubwinshi bw'abanyarwanda baguma bahungira hajya abataronka uburyo bwo kuja mu Rwanda rero nako muri Uganda nibo baba bahitamo guhungira inzara mu masasu muri Kongo Kagame rega yaje kubona ko atabantu agisigaranye mu gihugu iyo ni fact ya mbere tumye yugana imipaka mugabo kuri uko kubura abantu avuga ati none ko twatanguye kumva bavuga ngo turamaze kuronka abashitsi iwacu na cyane cyane bajya bungire nakubwiye batandatu bajya nabo umuntu yabonye bivuze ko ari nabandi ujya atabonye boba babonye nabandi urumva Kagame ati rero ndatomboye ko numvise na Ebola ati muri Kongo kugira ngo abo bantu baguma binjiza mu Rwanda ku ntumbero runaka ndababurizemwo kumbure bazotume baca mu canzu ntibace mu marembo yuguruye funga mipaka ariko musesanguza ko tuzi Goma yuzuye mu Banyarwanda none yabahevye voilà ico kiragomba ndakubaza Goma Bukavu Masisi n'Abanyarwanda gusa bajya katababwiye ati none ni mutahe basi muzose nimba bari kora pagasa ariko muzosubire gupagasa ibintu vyasuye ibya Ebola byahagaze sigura ko yabahevye oya sha Ebola yatumye yugara imipaka none ndakubwiye yatinya aba infiltre baba wazalendo rega kandi burya aba RDF nabo basigaye bagigiturira barubitse ahubwo namakuru tske tuyaronka ya voilà nama audio ere uko gutanga igiturire none baje batanga amakuru batanga uko rega haro audio numvise y'umusikiro wa RDF ari kuri floor ndumva ngo baratunyaye mwishwa yiruka sigura nabone ngo nkumanzurike ngo bararashinga kozana n'umukira turasa nabone asigaye barimo kamisha ngetu voilà je ndazi ahantu henshi kuri front line batrete n'abazarenda bavuga ati umunsi muzi ko muzoturasa twebwe twari kubwitegeko twigiye muzi ko muza guturasa muzotubwire muzotubwire ko muza muzoduhitana amatwe tuzorasa mutaraza hama muzoshika twe twagiye kubera iki baramaze kubona ko Kagame yabataye mu rudubi inzira ikarabayobora mu ninazi siyo exactement ni zoro n'impamvu zatume Kagame avuga ati Imana ishimwe ko ndonsi kiza Ebola gituma nugara simaramaye rujya yarusimbye yagumaye basi nzokugara imipaka kuyihe ntumbero Goma nije ndayifise Bukavu nije ndayifise Kamanyora nije ndayifise niye mpamvu yotuma nugara imipaka rero aronse Ebola ati Imana ishimwe simaramaye je nugara imipaka kubera Ebola vutu uramuhariza none tuganire kuri kano kantu abantu bose bagize ivyo bavyonga canke abaduhuje na leta y'u Rwanda bahungira mu Buganda mu gihe tuzi ko hari umwe muri hagati ya president wa Kaguta Museveni na president Kagame nzava dusanga umwe nta bo ubundi nuko abantu benshi batabizi Kagame na Museveni ntibagicana waka ivyemezo birahari byinshi ni byinshi uzi impamvu kandi tuzi yuko UPDF iri muri ko reka ndabigusobanurira sibyo Kagame yarigeze kugiranira konfli na Museveni birakomera mbese binatuma hugagwa imipaka sibyo ibi ni ibintu byaje gutuma Museveni abika inzigo muri we mugabo abesha Kagame yuko byaheze
Kana numvise ko igihe Kagame yegera mu nyare feri yamuheje. Exactement. Bon, ni longue histoire. Nuko no hate bacazara bisobanura abantu. Kiriya gihe vyahuriranye nuko Museveni yariko ahindura parrainage yiwe. Yeah. Kiriya gihe Museveni yarahetswe n'Ubushinwa n'Uburusiya. Mu gihe Kagame yarakihunze za Amerika kuri kubongereza n'Abanyamerika. Sivyo n'Abafaransa peut-être. Exactement. Sasa Museveni we yashatse aho gukura Kagame ngo ahashire umuyoboka. Kuko yamatswe na Kagame yadugije ibitugu asigaye yigira gafine. Exactement. Museveni aza gusanuka ahubwo abona Kagame ari we mukura. Kagame yari kubishobora kandi. Mugabo Museveni aca yigira zeze. Zimsa. Museveni yarasabye ikigombe Kagame kiriya gihe. Niko byagenze. Aravuga ati ntungirije nawe. Voilà. Kagame aravuga ati ndakunyaye. Aca yibaza ngo iraheze kasabye ikigombe. Ego. Burya Museveni yagumye yiyumvira ingene azomwimba mu mizi. Yume bukebuke. Kandi agwe ikintu kimwe. Waruzi ko Museveni ubu acuditse na Tshisekedi. Ibintu birashoboka ariko apana birashoboka. Ibi niko kuri. Nimba acuditse na Museveni ico tuma ndani amahirwe n'abake nuko kiyagiye cirahira giwe byo mugabo atigeze ajaje. Reka ndabikwe ngutaho. Yace yigira muri Kenya, hari muri Kenya? Ya muri Kenya muri ziya nama zo Faransa. Sinzi ngene wabonye ngene banamwakiye nabi cyane. Voilà. Uzi mpamvu Museveni atagihuza na Kagame. Bo abenshi nyabitahura kubera iki? Hari ukuntu UPDF yigeze kuba yakwiya M23. Kandi turazi ko M23 ari ya Kagame. Abantu bacavuga bati rero bagena ibintu barimwo nukujijisha abantu bajya ntibokwankana reka nakubwire abasirikare ba Uganda baja muri M23 kwakwiye. Si kwari kwakwiya ngo ba advancing. Ahubwo kwari ugufasha igisirikare cy'u Rwanda kugwiza ibyaha byo mu ntambara. Ariko barahafiriye. Urumva? Uri bagiye ama video n'amafoto tweka abantu bafiriye ba UPDF. Bene nabaguye muri ambuscade. Hariho nabaturiwe barasaba batumwe. Mbwira ahantu zibagiye kuri front. Ni Kamanyo nabaguye muri ambuscade. Ahandi wasanga baje gutogwa n'indege bakubiswe. Voilà. Ahandi wasanga bari kubafasha RDF kugwiza ibyaha byo mu ntambara. Mandi majambo baba bariko barasuka mu mutego. Voilà. Baba bariko baramuta mu mutego. Ubu rero uzumva abanyarwanda bakubwira ngo cokoza u Rwanda ubone Uganda. Murangine Uganda kugira. Ko yivugiye ngo fata Uvira nanje ndabafatire Kisangani. Yes, Kisangani. Fata Uvira nanje ndabafatire Kisangani. Kainerugaba himself yavuze gute? Uwuzo ucokoza anko wanje Kagame azoba cokoje je. Uvira ni bayifashe barayifashe. Kisangani yarafashwe yafashwe. Yenda kwa kirindi abantu batazi. Museveni ahagiraniye amasezerano na Tshisekedi. Nta kintu mwabonye? Harabibonye impinduka. Thomas Rubanga ADF nabo. Nade wasina. Ni menga ni Sizia zo muri itu. Ni muri turi. Urazi kujya ari branch ya M23? Yaciye amanika inko. Buriya. Na makuru fisi. Aho Tshisekedi agiranye amasezerano na Uganda. Museveni amugeti Petit Thomas, viens ici. Je veux plus tes bêtises. Ibyo wabwira ama-vibes Kongo ni wanje bihagarara. Singomba kwiteranya na Tshisekedi. Thomas ati okay nuko mzee. Jewe n'umugi wanje turahagaritse intambara duhisemo inzira y'ibiganiro byateguwe na leta ya Kongo. Narabikurikiranye. Ntiwaciye ubona aho baciye ava muri plenary sizi bose bikurayo bukebuke. Wibaza ni kubera iki? Hajya Museveni yamweretse Kagame Petit. Uribuka ivyo wankore wa mwaka? C'est ton tour. Hari umugani bakunda kuvuga ngo kuri shimbuto mukireba. We kumbe ngo uradisha imbuto mukireba ngo je ngo nta nakibi ngo office. Kumbe wowe wabitse kinure.
nawe na kirundo yarafise arayiri ugwa ku mbuto yiwawe wala kufungana n'akaca fese nivyo vyabaye ni ibi kandi mwumve ko Museveni aramushikanaho Kagame ego sans doute kubera ko ubu mu karere Kagame niwe asigaye ni hagati kari mu rubuzi voilà Kagame na Ruto niwe bakigwanira inyungu rega na Ruto nabazo hava amurisha imbuto kangahe Ruto wowe vuguru azama nta bishasha nuko bimeze kabisa nuko twibandanize bwana Musami kugira ngo niturambira abadukurikirana reka tuweje kuyaga kubijyanye n'aba infiltré bakujira mu Rwanda ariko zino ndege nyambari FDL igomba kwinjira nta ndege tuvuge ko yongera mu madrone bariko baravuga no Rwanda utabona rufise cyo reka nakubwira ikintu kimwe na Jivena jari kihavyanimana izo drone reka nakubwira ikintu kimwe sibyo M23 ntiyavuze ko u Rwanda rutayifasha yego kandi n'u Rwanda rwarahakanye ko rudafasha M23 none ziya drone M23 ifise zikurahe bijya bifaru M23 ifise bikurahe kandi ngo ntabwo winyesha amagora ngo intwara nimba M23 idafise drone yego nabene nabajya abanyarwanda bagomba kwiboza ntazo bafise mugabo nimba M23 ifise drone magingo tuzi ko bajya abanyarwanda bagomba kwibohoza bari mu bice bitwagwa na M23 yego sivyo kubera iki bataba barazibivye bakaba ariko bazikoresha kimwe gusa tugiye mu buryo buri direct Kagame gushika ubu n'abambari biwe ntibaramenya ko ari umugambi w'amakungu wo kugira ngo bamubogoze baracibona ko bagihetswe na otani na biriya bihugu bibahetse ntibarabona ko ari umugambi w'amakungu kugira ngo bamubogoze Kagame mu myaka iheze akomye nduru yatabagwa n'abangaye isi yose benshi baramwemera Amerika ibihugu vya Burayi byose uyu munsi bimeze gute nimba isuze mu muyaga niko bimeze ararasi nka ziwe ntibavuga akitera ntibavuga urumva aguma ari genocide yarayitituye aho uko abweja bamukubita igihano asubira ikindi abantu batahure ko nta ngoma itagira iherezo nta ngoma idahangwa niko bimeze Kagame n'akagwikiwe bageze mu marembera bageze kuri final ababahaye ubushobozi nibo babubatse babuhaye abandi ibi ni mu byemere niko bimeze ntimuzobona umuzungu w'umunyamerika ku butaka bw'u Rwanda ngaje kurasa wapi kabisa azoguhenda mugambi kujya Kagame bamuhaye amamisire agakorora indege bakamuha de munition akarasa niko babimukoreye nawe burya bushobozi babuhaye abandi baza kumukuraho niko